tubaramutse twongere tubaha ikaze muri kino kiyago cuno munsi. Muri kino gihe Burundi burugarijwe n'ibibazo bitandukanye bigizwe n'ubukene, igiturire hamwe no kubura intwaro ibereye. Mu gihe ibice 70% by'abanyagihugu bugarijwe n'ubukene, ugwaruka rurenga ibice 60% ko mu bisagara nago rukaba atakazi rufise, ibiciro by'ibidandazwa bikaba byaraduze kugera hafi ku bice 40%. Igega mpuzamakungu FMI kikaba gishira Uburundi mu kibanza ca mbere kiri mu bihugu bikenye cyane ku isi, n'ishiramwe mpuzamakungu Transparence Internationale mu cegeranyo caryo cyo mu mwaka wa 2023 cerekana ko Uburundi buri mu bihugu 10 vya mbere birangwamwo igiturire. Ariko naho biruko utwigoro turakogwa, ariko ugasanga tudashigikiwe, kuko ivyo byose bituma hatabaho umuco mu bijanye n'intwaro ibereye no kugwanya igiturire. Ni muri ntumbero rero ishiramwe Olikome gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta yatunganije kino kiganiro kugira ngo duhanahane ivyumviro kubijanye n'ingene ukugwanya igiturire vyifashe, ingene intwaro ibereye yifasha no mu Burundi, n'ingene abafise ivyo bajejwe mu gihugu bashikiriza abanyagihugu ivyo barangura uravye ibikorwa bajejwe. Aha rero umuntu yo kwibaza ati abafise ivyo bajejwe mu gihugu bamenyesha gute ingene barangura ivyo babashinze. Akibaza ati kurwanya igiturire vyifashe gute, aho ciraye ni mu bisati bihe, habuze iki ngo twame dushigwa imbere mu bitigiri, inzego zijejwe kugwanya igiturire zifise ingubi zihe, ingaruka mbi nizihe, mbega yambona kazoza y'u Burundi bwifashe mu 2040 2060 ubona ishoboka. Rero kugira ngo duce hirya no hino ivyo bibazo byose, turi kumwe n'abatumire baza gufasha kuvyishura. Duhere kuri Leonce Ngerakumana, nawe akaba ari umuhumure muri politike y'u Burundi. Turakuramukije Leonce. Urakoze. Turi kumwe kandi na Bitsure Jean Claude nawe akaba ari umwe mu baje baserukira amashirahamwe yigenga. Turakuramukije Bitsure. Ubundi turamutsa ni Ernest Ndikumukama Murantunga, nawe ukaba uri umuhinga mu byerekeye intwaro ibereye. Turakuramukije. Ego nkuko muvyumvise rero abo nibo batumire baza kudufasha guca hirya no hino bya bibazo twariko turavuga, ariko namwebwe muri ngaha turaza kubaha ijambo mushobore, ari kibazo mufise mubaza bano bahinga muraza guhabwa akanya, canke ari interano mufise muraza kuronka akanya. Kino kiganiro rero kiremeshejwe na Christine Kamikazi, ndi kumwe na Jerome Nderimana. Nagomeje home wogira ko n'ikibazo ca mbere mu ntangamarara twavuze ivyerekeye kurwanya ibiturire, twavuze ibyo gukorera ku mugaragaro mw'ibita transparence, twavuze bimwe byo gushikiriza aho umuntu agejeje igikorwa yashinzwe bimwe bita redevabilité. Ivyo byose rero birimo, ivyo byose birimo novuga ahubwo ko biri imbere. Umuntu ariko arashaka guteza imbere intwari ibereye mu gihugu atisunze ivyo bibazo byose ngo akorere ku mugaragaro, byose bikomera ko bimenyeshwe bagwanye igiturire, eka ibintu byose abantu bose bajejwe ico bajejwe bagikore bakimenyeshe, nta coshoka nta ntwari ibereye. Ni ukuvuga rero ko ivyo bibazo mwavuze ni ibibazo nkoramutima byo gukorerako kugira ngo iyo ntwaro ibereye twifuza twese iboneke. Egomere ikibazo nk'ico tukibaze inararibonye muri politike Leonce Ngerakumana, iyo tuvuze intwari ibereye mu njamake rero nuko umuntu ko atwawe neza, cyambere atekanye, icyateye gukoranye n'abandi bose baba muri iki gihugu neza, icya gatatu nuko bakashobora kwiteza imbere, gateza imbere igihugu, gateza imbere umuryango wiwe. Urakoze cyane. Mu byo tuja gushimikira ko muri kino kiyago hari n'ibyo byo kurwanya ibiturire umenga birimo. Isure mwebwe amashirahamwe yigenga. Urakoze cyane. Intwari ibereye ni kuvuga
ari intwaro ishingiye ku mategeko, kwigiza ry'amategeko, kubahiriza abantu, kwishira no kwizana, kubahiriza kiremwa muntu, intwaro ishira imbere iterambere, mugabo ibanje kubaza abanyagihugu bakavuga uko baribona, kuko ntibagenda gukora ikintu ugikorera umuntu utamubajije, mubanze kumenya ivyo akeneye. Ni ukuvuga intwaro iha ijambo bose atankunze. Mu ncamake n'ivyo. Reka tubaze Leonce Ndakumana inararibonye n'umubona hano mu Burundi je n'intwari bereye mwebwe mu ijambo ry'intangamarara mwabishikirije si bijyanye, hari ibindi mukereye atari bijyanye. Nibijya mwavuze intwari bereye hano yarananiranye, kuko dufate nk'igisata c'ingene abantu bashikira ubutegetsi, dufate ico ingene abantu bashikira ubutegetsi, ingene batwara n'ingene babuvako. Ivy'amatora mwaraye mubonye ingene byaraye bigenze, byaranzwe n'ubusuma butagira izina. Iyo rero ushizeho inzego ziciye mu by'ubusuma, ugashiraho abategetsi baciye mu by'ubusuma, none ariko muravuga bya redevabilité byo kuvuga ngo uzomubaza ni ngo yaciye muri kudeta, wenda uza kumubaza sibo bamushize n'uciye mu busuma bujya nikaco kibi, ntuza kumubaza ngo untwaye nabi, unserukiye nabi, uri kuvugira nabi. Eka urumva fashe ngicyo gisata cyo n'ingene ubutegetsi bushikirwa n'ingene abantu batwara n'ingene batwagwa, urumva hari kibazo, ugiye mu by'ubutungane ivyo byo n'umukuru w'igihugu yamayivuze, avuga ati ndire none ati aho nja hose nsanga abantu ariko bararira umukuru w'igihugu, ahoza kubaza ibindi bintu ngo by'ubutungane bimeze gute. Ikintu cyose bufata, ivyo by'ibiturire, ivyo byo kunyuruza, gusesagura itunga ry'igihugu, byose n'umukuru w'igihugu yaba yabidushikirije ati bigenda nabi. Niwe ntibaramuvyumva mwebwe, ntibamenyesha amakuru. Fata igisata cyose ushaka, ibyo mu mashuri urumva nk'amashuri ngene ariko aragenda, mu mashuri bigenda neza, ngo hari intwari bereye mu mashuri, abarimu basigaye biga bakubitwa n'abanyeshuri, nta mabitura wajeje kubatungaza ngo bifata uko. Wumva kazoza k'igihugu ko barakaye, iyo ntwari bereye ya redevabilité twavuga yo hagarara, kuko iyo hagarara he mu isanzwe. Rero sinokwirirwa ndavuga byo usinjya tuza kuronka akanya ko kuza tubiganira ko tuyanana ko byiyumviro, nta kimenyetso na kimwe cy'intwari bereye kiri ngaha mu byo fata byose. Bitigirizwa twumvise mu njambo y'intangamarara, hari aho mbere usanga nk'ibyo gushikiriza aho umuntu agirije igikorwa dusanga ari ubusa, kuko si ugushikiriza ahubwo nuko munsi yo gusangira hatabaho. Mbese nakubwiye umuntu mbona yashikiye nk'ubu tuvuge umudepite mu kuja kuri liste abanje kwigurira akagura icyo kibanza, kuko abashinga amateka n'abakenguza amateka bateza kuba mu bambere muri bamwe baserukira inyungu z'abanyagihugu, bavuga iby'abanyagihugu, bateza kuba mu bambere babazwa bijya bya redevabilité, kuko babaserukira bajya babatumye babatora. None yahagiye abanje kwigurira akagura ikibanza kugira aje kuri liste muri ibyo bibanza bya mbere, agatanga amahera yiwe, uza kumubaza ibiki? Simone ngire uza kumubaza ngo naragutoye kandi araho yiguriye. Bica bigora. Uburero ni bwinshi, ndashobora gufata n'abashikiranganje, ndashobora kubona abantu benshi mu kuronka akazi arinda gutanga igiturire, bagenda akarondera amahera agatanga igiturire. None hageze yatanze igiturire, ni ngo baguze nyene mu kuronka kibanza mu butungane, mu kuba procureur akabanza agatanga igiturire. Wumva bice bigenda gute? Aca banza bibe bitakwikanda, acanza kwikanda hanyuma ivyo bintu tuvuga ngo intwari bereye ndiba bikimuraba. Oui. Ijanye n'intwari bereye mu Burundi irimo agahaze cyane, dutanguriye nko kuri
redevabilité donc dutanguye nko kuri redevabilité urabona ko hariho nk'ama institution hari ahubere hariho Cour des comptes hariho izindi ariko ugasanga ukuntu zikora ni ibintu bimeze nk'ibinyegezwa ugasanga nka budget y'igihugu kugira ibe accessible kugira umuntu ayishikire abone ingene yateguwe ugasanga ni kibazo ugasanga ama mécanisme de contrôle ari hasi cyane ari faible gose ugasanga kugera amafaranga y'igihugu ugasanga ni ibintu binyegeje ushiye ugiye nko muri mu marché public ugasanga hariho akamwana wa mama gutanga amasoko ugasanga ubutungane ntaho buri ugasanga hariho impunité donc kudahana kwiziziye inzego ibyo nivyo ahanini usanga byerekana ko intwaro ibereye itari ku rugero rushimishije rwifuzwa rero sigena kumara mwararongoye urwego bwirizwa cyo bamwe bayita amategeko n'ibya n'amabwirizwa amategeko najya yandatangwa n'umukuru w'igihugu abandi bamwegereye hanyuma no gukurikirana nkuko wari bivuze nyene ingene leta iri irarangura imigambi iba yemerewe abanyagihugu no kuvuga hajya abashinga amateka basasa bagatora amafaranga leta izokoresha ku mwaka abantu bakunda kubona bijya biharuro uzura bakiya gitabo kirimo y'amafaranga ni biharuro cyane cyane ariko burya bijya biharuro ni migambi biba bijanye n'imigambi baravuga bati mu gifaransa twavuga yuko le budget ce sont des programmes chiffrés nama programme ni harimo byerekeye imigambi zorangurwa ariko rero kenshi yabivuze ko bose babivuze mbere abaturi kumwe yuko ivy'amategeko bitisungwa ivy'amabwirizwa ntivyisungwa iryo bwirizwa mu kwigwa rero ryategezwa kwigwa ku buryo haboneka umwanya ukwiye abashinga amateka bagashobora kubice hirya no hino ibyaranguwe imigambi yaranguwe mu mafaranga aba yaratanzwe ku mwaka ushize cyangwa mu gice cya mbere cy'umwaka hamwe bagira bimwe bagira bya revision bagashobora no kuja ku rubuga bakaraba ati ibi byari byaremewe byarakozwe ibintu byakozwe ingore zahabaye nizi hama bakabona kuza gutora amafaranga bavuga ati nayo kunganira ujya mugambi utaheze tuvuge hari bitaro byari kuba kwajya ntibyaheze reka rero dutanga amafaranga bibandanye hari ishuri ryateza kuba ntiryaheze hari barabara ryategerezwa gukorwa ntiryakozwe ivyo rero kubera bimwe bavuga yuko amabwirizwa n'amategeko bidakurikizwa no mu kwiga iryo bwirizwa ridasanzwe la loi de finance burya n'ibwirizwa ridasanzwe niryo bwirizwa ryo rimara umwaka umwe burya kubera ritorwa rero mu gipfungu bakazana bakabwira abashinga amateka bati mwebwe raba mushire mu rwanyu mushire mu rwanyu muzoronka ibisigaye mu byihoze baca batora uko nyene urumva rero bigenze mwene uko kugira ngo uzoze kuvuga ngo byagenze gute ntibikunda uca usanga babashinga amateka y'aba leta yajeje ubutungane nk'uko babivuze uca usanga bakorera hamwe agasenyera ku mugozi umwe wo kurondera icyo rirenza gusa by'abanyagihugu niba bikiraraba umva rero twahora dutora ibyo twakoze ibyo kuza turatora bijya biharungo gacha bigenda bagaca bijuko nyene kubera ta migambi iba yabiherekeje iba yahaririwe imigambi iravuga gusa ngo ntayiba niboneka ngo bashinga amateka bayiharira mazogera mwana maramujaye